Ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info Burundian Information. Ndatanze icyubahiro gikomeye ku murundi wese amaze kuba akunda urubuga rwacu. Uru n'urubuga rushasha, birashoboka ugasanga uri mushasha kuri no rubuga. Uru n'urubuga ruzoza ruradufasha twebwe ugwaruka kugira turabe ukuntu koza turafashanya dutanga information mu biganiro bitandukanye bizoza biradufasha mu buzima bwa misi yose n'ibindi byinshi bitandukanye. Tuzofatashya ko ibintu by'inkino, imico, akaranga, eka imigambi ishobora gufasha ugwaruka, twebwe ugwaruka gutera imbere no kwiteza imbere. Nongere nshimire umuntu wari wo wese akora atiteganiza, yitanga buri munsi, akora partage ku rubuga rwacu kugira tutabe kuntu go shika imbere. Ndanagushimira we mushasha ushitse uno munsi, birashoboka ugasanga ni ryambere ubonye video zacu. Ndagusaba gukora subscribe na like imwe bita j'aime, kabibaye ngombwa ushireko naga commentaire. Ega burya ikintu kitagira commentaire ntikiba cagiye, ntikiba gifise iyo cagiye. No munsi nkene tuyage mbabariye gato. No munsi nkene tuyage ku kijambo abarundi kenshi dukunda gukoresha kwita abandi atari ciza. Ikijambo bita ngo ni ikirumbagane. Mbega kugira umuntu abe ikirumbagane yavyatewe niki, biva kuki? Ikirumbagane bishobora kuva ku hantu hakuriye umuryango wavukiyemo, canke bikava ku kuntu witwara ugakuraho urumbagane. Ikirumbagane mu kirundi ciza bakunda gikoresha ko rujya muntu akura, dufate nk'umwana w'umuhungu akarorero, akura agashika mu bigero ntabimenye, akaguma yibereye nyene hajya nyene muhira muri burya buzima, akumva ari proud nabwo ntiyigere yiyumvira ati mbega ejo nzoba ndiki. Bijya birashobora gutuma umuntu aba kirumbagane completely akabi kirumbagane. Icya kabiri bishobora gutegwa n'abavyeyi bivana no kuntu bamuretse. Mumbabarire abavyeyi muri ko murarorera ino video, ariko sindabatutse. Umuvyeyi arashobora gutuma umwana we wabikirumbagane uti gute. Umwana uramwigishije guhera mu wa mbere muri primaire ashitse muri secondaire, umufasha byose ni boxer ijya y'indani, impuzu y'indani ukamugurira. Bibaye ngombwa mbere ntunayimugurira ugasanga ni babandi bariko baranarira. Urumva ahava afise nk'imyaka nka 20 cyangwa 19 kuduga, ugasanga ariko ararira ngo nuko batamuguriye impuzu, nuko batamuguriye boxer. Urumva agaheza kaminuza ari muri ubwo buzima agurirwa byose, atazi ikintu na kimwe mu buzima, atani ikintu na kimwe mwigisha mu buzima. Umwana ashobora gukuraho aba ikirumbagane, agakura agakwiza imyaka 30 40 yibereye aho nyene, utigere umwaya ati none wewe byifashe gute ubuzima bw'iwawe, ubona gute, wiyumvira gukora iki muri kazoza. Umva ugasanga yibereye kujya nyene ntaco bimutwaye, kuko nta n'umutera ibibazo, nta umusiresa bita gusiresa ngo gutera ibibazo ngo akubazagize ati none wowe ko wishinga ukuguma wishenga aho nyene atakiyo na kimwe urimo, atakiyo na kimwe ha urakora, nagutera n'isoni. Ivyo rero biratuma umuvyeyi aba involved, agira uruhara mu kutuma umwana we aba ikirumbagane. Akabijya rero ugasanga n'ujya mwana yarakuze, yarize, araheza amashure matoya nayisumbuye, bibaye ngombwa akaja no kuri kaminuza agaheza, mugabo agize ikibazo. Yego umuvyeyi turazi yuko abavyeyi badukunda kandi natwe turabakunda. Agize ikibazo umuvyeyi akaca bu wa mbere mu kuja muri ivyo bibazo, ari we yavyiteye umwana w'umuhungu. Imagine nk'akarorero jewe mfise imyaka 25 canke 30, sindigera ndiyumvira ikintu na kimwe mu by'ubuzima, sindigera ndiyumvira kurongora. Ndafunzwe, sivyo? Ndafunzwe nyene, bibaho, ni ibintu bibaho. Urumva ni ibintu byama bishikira umuntu wari we wese. Ndafunzwe, no telefone mere na pere ngo nafunzwe ngo nimuze mu ndara. Twege mu buzima twakuriyemo, ego nta muntu yocisha umwana wiwe mu buzima yarenzemo, kuko burya bavuga ngo so akwanka akuraga ibyamunaniye. Ego nta muntu yoraga ibyamunaniye umwana wiwe. Mugabo burya umwana rero ukeneye ko abikirumbagane neza, nka jewe sino hava fata ngo
nagize akabaza kanaka ngo ni mpaka ngo muhira bace bakamenya ariko ikirumbagara n'ubu kiba gifise imyaka 30 kira telefona muhira kandi gajewe kamawe nafunzwe muze mundira amahera bavuze turi 10,15 cyangwa 30 umva ivyo nico nikibazo wobwira umuvyeyi 10,15 cyangwa 30 uba warumbaganye umuvyeyi rero wowe uhawurarera umwana wawe umurera uko guhawura mu liberté totale ivyo bibaho ku bavyeyi cyane bajya bo mu bisagara nariko ndavuga ati twega hano twavukiye aho twakuriye ufunzwe haje pereo wanje canke mereo wanje wowe yabaje kuvyunyura byayuma byumye yacashika amubarira nimba ari opeje yaba yagufunze akamara ati nyakubahwa opeje je ni muntera ibibazo ngiye ku murima umwana arakuza afite imyaka 20 afite imyaka 25 harazi ivyarimo ariko arakora arabizi ni munteresi ni muntere ibibazo nivyo mfise birandemereye diringana nawe igitabo cy'amategeko muri naco urumva soma itegeko mu mucire urubanza nimbi ntaye mukubita mu gahanga muyimutemo kuko se wa mbere azoba afunzwe niko vyasha bigenda reka sino barambira kuri no video nizere yuko ubutumwa mwabumvise reka nshimira umuntu wari wese yaravye no video guhera ku ntango gushika ku mpera ndamushimira n'icubahiro kidasanzwe ahari hose ubandanye wubaho nongere nsabe kubanda mudufasha gukora subscribe na like j'aime mushiko na commentaire nimba buno butumwa bwagushikiriye hasho bukunguriye mu buzima hama bibaye ngombwa nino video muyishire ku mastati yanyu ya WhatsApp kugira abagenzi banyu nabo nyene babashe kuronka zino nkuru vuba ibiganiro byinshi cyane niyo mwabanda yamudushigikira twese turi kumwe birashoboka dushobora gushika kure twese nongere ndamutse abantu bose mwadukurikiranye ndanabasezera ndabwira ati bye mubandanye muzigamwa aho muri hose mubandanye mugira akunguko ndazi Zambia iri mu bihugu byinshi biriko birankurikirana ego n'abandi bose bari mu hinga itandukanye mu bihugu bitandukanye ndabakunda cyane mukore mwunguka iyo muri hose mubandanye mugira imigisha mu byanyu no mu banyu bye sinabarambira